ndabaramutse ndabahaye mwiriwe biva naho muherereye ni kuri Ozer TV. Uno musi rero nayandi mahigwe twagiriwe kuri miko ni Frank. Uno musi umufasha ninde? Mbega uworonka umufasha mwiza gute canke woronka uwo mwubakanye gute? Ni ikiganiro twashikirijwe n'umukozi w'Imana, amakuru aza azananye mu kinyamakuru Youth Walk Team Show. Uno musi rero tugomba kubaha amakuru atandukanye, muraza kumviriza akajambo kandi ni muri iki gice ca mbere twashikirijwe n'umukozi w'Imana ariwe mugomba mukurikirane. Murahawe ikaze kandi mubandanye mukora subscribe, like, share na comment kuri Ozer TV. Bona ibibazo ubajije biri nko mu majambo novuga nk'atatu. Uruhara rw'umuvyeyi kuzokubaka, ica kabiri urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa batarubaka, ica kane ica gatatu imigenderanire iri hagati y'umuhungu n'umukobwa batabana. Ica mbere mpereyeko ni uruhara rw'umuvyeyi ku muntu atarubaka. Egome cyane murakoze, murashaka kugenda muraduha akarorero nko mutumire uriko arakurikirana Ozer TV. Ngira ndaguha akarorero gafatika kaboneka. Umuvyeyi ntafise uruhara mu kuja gucagurira umuhungu uwo bazokubakana canke ngo amwereke ngo uzotwara uwo. Oya, ahubwo jewe ico nita umuvyeyi ku muhungu canke ku mukobwa n'uwo mugabo canke umugore w'imboneza mu kubaka urugo. Uwo muhungu arabirako canke uwo mukobwa akarabirako akarorero kw'ingene azotunganya urugo rwiwe neza. Ico nita uburanzi niki? Niyo nyifato nziza umukenyezi ashobora kugira, niyo nyifato nziza umugabo ashobora kugira, igacika nk'urumuri ku bakiri bato, bakamubona nk'icitegererezo barabirako ingene bategura urugo rwabo rw'ejo hazaza. Umuhungu umukobwa avyitegurira gute? Nico nita parrainage. Araba mu karere arimwo canke habaye canke hamwegereye, mbega n'uwuhe mu papa, mbega n'uwuhe mu mama, urugo rwiwe rwubakitse neza, imyitwarire yiwe ari myiza, nofatirako nka modere, nkamwegera nkamubaza ingene yitwara, kugira iyo nyifato yiwe uyimite igufashe kubaka ubuzima bwawe utaragera kubaka ubwawe, ikaba nka persone de reference ufatiraho kugira uzokubake urwo rugo rwawe. Ubwo nibwo nita uburezi, nibwo ruhara rw'umuvyeyi ku muntu atarubaka. Mugo kiya cyo kubwira umuntu ngo genda utwaye hariya bivanye n'ibyo bashimyeyo cyangwa n'ibiki bijya sindavyemera. Ikindi gituma bababwira kurya ni ukuvuga igihugu ico arico cose cyangwa umuryango wari wose uragira culture cyangwa umuco, inyifato. Iyo nyifato ibitandukanye hajya na hariya. Ni ukuvuga hari inyifato umugwi w'abantu runaka ushobora kugira, kuburyo usanga ibinyuranije no kwemera kw'abantu runaka. Abo bakavuga bati turavye inyifato bariya bafise n'ingene bitwara, ntabwo vy'ukuri bakwiriye gutwara umukobwa cyangwa kuja ku muhungu afise imyitwarire yabariya, kuko turanyuranije uko indero twahaye abana bacu imeze iranyuranye n'iyabariya. Ico cangira ko ndabaha akarorero ca factoreriye yaho uzokura umuntu. Burya umuhungu n'umukobwa bivanye n'umwe aho yakuriye n'ingene yarezwe n'ubuzima yabayeho,
birashobora kwafegita urugo azokubaka muri kazoza, kuko umuhungu canke umukobwa yakuriye mu buzima bubayabaye bw'ubukene akabudugiramwo buke buke, aranyuranye n'umuhungu canke umukobwa yakuriye mu buzima buri eze ataca abuze ataca akenye. Fata rero ko umwe yakuriye mu buzima bworoshe ataca abuze, uwundi nawe agaca akurira mu buzima bugumye, abo bantu babiri ugaca ubahuza, biragoye cane kugira abo bantu bazokubakane. Kubera iki? Bakuriye muri culture n'imico itandukanye, uko barezwe indero iratandukanye. Nico gituma bategerezwa kuraba eske uwo muntu turi très proche par rapport à quoi notre mode de vie twabayemo. N'akaroro hajya twase mwabonye ati bagenda amenye, nkajya twasomye mwitanguriro ngo bagenda amenya, ariko ngo ubwo bwambure bwabo ngo ntibwabatera isoni. Bisigura ko mode de vie Adamu yarabayemo, Eva akayimusangamo, nta pfumwe cyangwa ikibazo byamutera kuko bose bari banyuzwe. Bisigura ko igihe uzozana umuntu mode de vie cyangwa ukaja ku muntu mode de vie mutakuriyemwo, naho muba mufise resentiment zimeze gutyo ngo murakundanye, kuko iruhande y'uko uraba isura n'iki muba mwinjiye muri vie active, kandi burya buzima mwakuriyemwo burafegita sereva ku buryo bireperekita muri kazoza kanyu. Nicyo gituma mushobora kugira ikibazo muri kazoza igihe aho mwakuriye cyangwa ubuzima mwakuriyemwo butaba buri très proche. Mbega hajya nayo barinze kuvuga ati umuntu yosenga kugira abazimana uwo bazubakana. Cyo nkunze kukivuga ku bajene benshi iyo ndiko ndabigisha ndabwira ati bakunzi ba Ozer TV, turabashimiye kubandanya mukurikirana Ozer TV, twongera tubahamagarira gukora subscribe, like, share na comment. Kino cari igice ca mbere c'ikiganiro twashikirijwe n'umukozi w'Imana, ari naho tubahamagarira gukurikirana igice ca kabiri twashikirijwe n'umukozi w'Imana kuri Ozer TV.